Reka ndabashimire kandi mbahe kaze mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Weho rero udukurikira aho urya nino hatandukanye turaguhaye kaze mu makuru yacu. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Turaje tubazaniye amakuru menshi cyane ariko aravuga ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru rero amakuru yacu agira shimikire ko turugiye kuyahera ko yarimo aravugwa ku mutekano hagati y'u Rwanda n'u Burundi, aho kuri ubu rero abasoda b'u Rwanda bamaze gushika mu Burundi ndetse bakaba bamaze ngo gufata ibigwati bitandukanye mu Burundi ndetse ngo bakaba bamaze no kwica abasoda batatu b'u Burundi. Imigwano rero yazindukiye ngaha ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, aho ndetse mu gitondo twabariraga ko bamwe mu basoda b'u Burundi bari binjiye mu gihugu cy'u Rwanda. Yari intambara rero yashojwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho rero yavyutse agaba ibitero arongoye n'abasoda benshi cyane binjira ku butaka bw'u Rwanda. Kuri ubu rero abasoda b'u Rwanda bashavuye cyane barongowe na generali ukomeye mu Rwanda, umukuru w'igisoda mu Rwanda. Ubu ngubu bishikiye mu Burundi bakubise icuro birukankanye cyane abasoda b'u Burundi babasubije mu Burundi, ndetse biravuga ko ngo ubu mu kibira cyamaze gufatwa n'abasoda b'u Rwanda. Ibisasu karundura, inkoho, abakomando bakomeye, sniper zitandukanye z'abanyarwanda z'abasoda b'u Rwanda bamaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi, bariko rero baragandagura abasoda b'u Burundi atana kimwe bitayeko. Tubaza kunyarukira mu yandi makuru turaza kunyarukira n'ubundi makuru arimo aravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tuze kubabarira ko mu ngwano yari kirahuza umuhari wa M23 ndetse n'igisoda ca FARDC nabo bafatikanyije guhangana n'uyu muhari. Rero uyu muhari wamaze kugandagura n'ubundi abasoda batari bake muri aba Barundi ndetse na FARDC, ndetse uyu muhari wa M23 ukaba wamaze no gufata ibindi bice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. N'amakuru rero adushikiye menshi cyane, n'amakuru ariko aravugwa ku mbuga ngurukana abumenyi mu bitangazamakuru bitandukanye, bariko barayagaruka ko bavuga ukungene umutekano uhagaze mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka rero tunyarukire mu makuru mu Burundi ibintu byongeye kudayambana. Leta y'u Burundi irafise ubwoba. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko aratakamba asaba makungu ko hari ico yokoze kugira ahagarike intambara mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bivanye nuko ngo itakiri intambara yo muri Kongo ahubwo ngo yamaze kuba intambara y'akarere. Perezida Evariste Ndayishimiye yashimikiye kuri iyo ngingo maze afata abasoda benshi cyane yimanukira ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi agira ashoze intambara ku Rwanda. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashinja leta y'u Rwanda ko ngo yo bifasha umugwi wa Red Tabara. Uyu mugwi wa Red Tabara ukaba urimo benshi cyane baherereye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugwi wa Red Tabara kandi uvugwamo ko utumvikana n'abari ku butegetsi bw'u Burundi. Murabizi neza ko mu minsi iheze umugwi wa Red Tabara wagabye igitero mu Burundi ndetse ukaza guhitana abasoda batari bake mu Burundi, abandi batari bake bakaza gukomereka. Uyu mugwi wa Red Tabara ushinjwa ko ngo woba ufatikanya na leta y'u Rwanda mu kugaba ibitero mu bice bitandukanye muri leta y'u Burundi. Gusa leta y'u Rwanda irongowe na Perezida Paul Kagame bahakana ibi byose bivuye inyuma, bakavuga ko ataho bahuriye n'umugwi wa Red Tabara ugaba ibitero mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu rero yamaze kuhagarara amagabo, avuga ko agiye gutanguza intambara ku Rwanda. Murabizi neza ko mu myaka yaheze Perezida Evariste Ndayishimiye yari yafatikanyije na Perezida wa Kongo atwara Félix Tshisekedi Tshilombo ngo bashakaga kugira baye bagaba ibitero kuri leta y'u Rwanda. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yashikaga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yahamagaje ugwaruka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abashishikariza ko bo kwifatikanya ngo bazokure ko ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe na Perezida Paul Kagame. Yaje kubisangiza mugenzi we mugenzi we wa Kongo ari we atwara Félix Tshisekedi Tshilombo, maze bashimikira kuri iyo ngingo.
Evariste Ndayishimiye afatikanyije nyene na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bari bahuje umugambi bavuga ko ngo bazotera u Rwanda. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nawe yagiriza u Rwanda ko rwo barufatanya n'umugwi wa M23 ngo kuba bagaba ibitero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no guhungabanya umutekano w'ici gihugu nyene nk'uko amasoko yacu ngaho muri Kongo abigarukaho. Gusa leta y'u Rwanda ikomeza guhakana ivyo byose yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi wa M23 ko ahubwo umugwi wa M23 ari abakongomani bagizwe impunzi kandi ari abene gihugu b'abakongomani. Leta y'u Rwanda nayo yagiriza leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'umugwi wa FDLR. Uyu mugwi wa FDLR ukaba uhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse uyu mugwi ukaba uvugwamo n'abagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Evariste Ndayishimiye rero nyuma yuko akoze ivyo byose yifatikanyije n'uyu perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yashimikiye kandi kuri iyi ngingo maze acayugara imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ihuza u Rwanda n'u Burundi. Gusa abanyagihugu b'u Burundi bagumya bitotomba cyane basaba Evariste Ndayishimiye ko yoshaka umubano maze u Rwanda rukaba igihugu kibanye n'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yagashika ku butegetsi umubano w'u Rwanda n'u Burundi waratosekaye. Sivyo gusa kuko abanyagihugu b'u Burundi bidogera ingingo zitandukanye. Hari uwaduhaye ntahe atubarira ko leta y'u Burundi atakintu na kimwe ikoze. Yaduhaye akarorero ko mu Burundi igitoro cagumye kuduga kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashika ku butegetsi ndetse abarundi bariko baranibaza niba imiduga izo kwifashisha mu bijanye no kwiyamamariza kurongora Burundi mu kiringo c'umukuru w'igihugu cy'umwaka utaha, bakibaza aho bazokura imiduga bitewe no kungene igitoro cabuze mu Burundi. Gusa abarundi bakomeza gushinga intahe basaba ko Evariste Ndayishimiye ari we yokwiyemeje kugira aze arabazwa ivyo abarundi byose bakeneye. Hama rero tugarutse ku ngingo yo kuba u Rwanda n'u Burundi umutekano wamaze gutosekara. Kuri ubu rero abasoda b'u Rwanda bamaze kwishikira mu Burundi, abakomando batari bakeyi bamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi, aho rero kuri ubu bamaze gusubizayo babasoda b'u Burundi twavuga ngo bari bamaze gushika ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Evariste Ndayishimiye murababizi neza ko mu minsi iheze yagirishije inama maze yarafise ubwoba bwishi cyane. Yashimikiye kuri iyi ngingo maze agaruka ku mutekano wo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, maze asaba amakungu ko iyi ntambara yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yohagarara kuko mu minsi mikeya iraza kuba intambara y'akarere. Evariste Ndayishimiye rero u Burundi kuri ubu ngubu biravuga ko yoba nawe nyine ngo yaraciye ategura umugambi wo gushaka ngo gukingira umutekano w'igihugu ciwe, ari nabwo nyine byaje gutuma afata abasoda benshi abarunda ku mipaka itandukanye ihuza u Rwanda na Repubulika y'u Burundi. Tubandanyirije amakuru muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, umunyamabanga mukuru ujejwe imigenderanire muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Thérèse Kayikwamba yavuze yuko yamaze guhagarika umugwi wa Paris Saint-Germain ndetse na Arsenal. Avuga ko rero ngo ivyo byose ngo byohagarara ngo bakareka kwamamariza za mpuzu zanditseho Visit Rwanda, bivanye no kuba nyine u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umutekano waramaze gutosekara, bivanye ku kuba nyine ujya mu wa M23 urimo urateza umutekano mukeya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa umugwi wa M23 uhagarariwe n'umuvugizi wayo mu vya politike Laurent Kanyuka wo utangaza ko utariko uradudumbanya umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahubwo ko ngo bo bariko barashaka uburenganzira bw'abanyekongo bene wabo bagizwe impunzi. Avuga ko abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bashinjwa ko ari abanyarwanda atari abanyarwanda, ahubwo ari abanyekongo bakomeje kugirwa impunzi. Uyu muvugizi rero abandanya havuga ko batazokwihanganira kubona Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Kongo aburabuza abanyekongo aho kubaha uburenganzira bwabo mu gihugu cabo c'amavuko.
Reka rero dusozerere amakuru kuri iyi ngingo nyene y'umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, maze tubare ko umutekano n'ubundi ukomeje gutosekara muri ico gihugu bivanye no kuba nyine atwaniye Felix Tshisekedi Tshilombo adashaka kwinjira mu biganiro n'ujya muhari wa M23. Mu makuru rero twariko twababariraga ko umutekano w'u Burundi nawo wamaze gutosekara. Kuri ubu rero ibintu vyamaze kuyangara, abasoda b'u Rwanda bamaze kwisubirira mu gihugu c'u Burundi, maze aho bamaze kwirukana abajya abasoda b'u Burundi bari bahagaze ku mipaka. Amakuru duhawe n'amasoko yacu atubariye ko ubu ngubu nyene intambara yamaze kuba intambara ngaho mu kibira, ndetse abasoda b'u Burundi ngo 3 muri bo bamaze kwasiga ubuzima. Reka rero mbashimire mwese mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Weho udukurikira waba utaravyonda sabone canke partage, reka ndakwibutse ucufyondaho maze uzura bo wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukushikiriza kuri imonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Barundi namwe barundi kazi nimuhore nyene, urya ngo umugabo akora ibishoboka vyose kugira yubake urugo rwiwe. Namwe barundi rero nimwoge magaze kuba Evariste Ndayishimiye ataco arimo arakorera uburundi bwacu, nimumureke burya harabazoza bakamusubirira kandi bagakora byinshi cane mu Burundi. Muraze muramenya ubwenge maze mutore uzobagirira akamaro. Reka mbashimire, mugire umunsi w'Imana mwiza. Amakuru yacu yo nagasaga turadokomeza tubabandanirize twakurikiranira amakuru y'ukungene ibintu bihagaze umutekano mu Burundi, tuze kubabarira nimba iyo ntambara hagati y'ibyo bihugu byombi yamaze guhagarara canke ikomeje. Reka mbashimire rero, amakuru yacu nagasaga mwadukurikiraga muri mu Burundi nko mu ntara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, Kabezi ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye mu Burundi. Turabashimiye cyane. Nikwibagiye n'abadukurikiraga bari i Rwanda, abari muri Tanzania, abari mu Buganda, Kenya, Mozambique ndetse n'andi hose hatandukanye mu makungu nko muri Europe, Amerika ndetse n'ahandi ijya nino kwisi hatandukanye ngaha mu karere k'ibyaga binini. Reka mbashimire rero, amakuru yacu nagasaga. Mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'umunsi w'Imana mwiza. Neze bebe. Iri munaki